iBlotech ni isoko rifasha kugura canke kugurisha ibidandazwa biciye mu buhinga bwa none mu buryo bworoshe. Iryo soko rikazofasha gushikana kure ibidandazwa bihingurwa muri Afrika bigahurumbirwa no mu makungu, bisigurwa na Ngabire Brian yashinze urwo rubuga. iBlotech Market ni isoko rusange y'ibiciro abagura n'abagurisha mu buryo respective, igerageza kwegereza isoko ny'Amerika ku badandaza b'abanyafrika cyangwa se amakoperative kugira ngo ibyakorewe ngaha muri Afrika bishobore kugira agaciro muri Afrika ndetse no kw'isi yose. Agahaze nuko ngaha muri Afrika tubona ibintu byose biva hanze, tutabona amaproduit ngaha muri Afrika adomina muri Afrika. Mugabo hariho amaproduit ngaha muri Afrika akogwa, icyambere ni kubera atavugwa atanahabwa n'agaciro. Rero twariyumviriye yuko byaba byiza yuko aho abantu amakoperative atandukanye tuba tubona bakora ibintu bikomeye, mugabo ibyo bintu bidaparuve na gushika kure. Rero turabona yuko kudakunda ibyacu muri Afrika ngaha mu Burundi bishobora gutuma uretse kutabigura ngaha batazobigura no hanze. Rero turabona yuko dutanguye gukundisha amaproduit ya Afrika akaganza muri Afrika bizogira isura nziza cyane gose gukora cyane ku munyafrika mu entrepreneur ashobora kugira ivyizigiro. Ngabire Brian abandanya amenyesha ko gukoresha urwo rubuga biri na kunguko kanini, harimwo kuronka ivyo bidandazwa ku giciro gito kandi bikagusanga mu kibanza urimwo. Akabija kambere dufise muri iBlotech, icambere no kubera yuko twebwe turi en avance par rapport ibijanye na marché virtuel mu Burundi, kubera yuko naho hagiye haraza peut-être andi ma e-commerce adandaza. Twebwe difference ya mbere ni uko twebwe ikintu cyambere dukorana bobo baraze ayandi ma platform aradandaza tout simplement, mugo twebwe twaduha kajyo kwanza abadandaza bakadandaza. Ikindi naco atudufise niko yuko birazimbutse urashobora kuronka ibintu ibidandazo bitandukanye bivuye ahantu hatandukanye kandi bizimbutse. Ikindi naco nuko ushobora kuronka za produits za bene wanyu abagenzi, inshuti n'abagenzi ukazironka avyoroshe uciye muri iBlotech. Rero izo advantage zose no kuba uno munsi abarundi bariko baratera imbere cyane bose mu gukoresha social media, mu gukoresha internet, mu gukoresha sinshasha y'ubuhinga, twego turabona nka iBlotech ko turi en avance, turiko turakora cyane kuba rero turi en avance mu bijanye na marché virtuel, marché digital mu Burundi. Kizo kintu ciza iyo soko bariko baroka ngaha mu Bujumbura, izo ndaneza nk'abantu bo ngaha mu gisagara cya Bujumbura gusa. Mugabo avec twebwe umuntu ari muyinga ashobora kudandaza mu iBlotech. Rero urumva turi en avance kandi nous pensons même mu myaka 5 iyo soko zaba ryaheze iBlotech nayo bigeze ku rundi rwego, deje zo bigombe kwiza imyaka 10. Urumva biranashoboka yuko nk'iri soko ryo muri ville ushobora kuricamo direct muri DJ ugaca muri iBlotech ukaca winjira mu masoko ngaha muri ville avec ubuhinga buzoba bugeze. Urubuga iBlotech rukaba rwatanguye gukora mu mwaka w'2020.